nico gituma kizira ikaziririzwa ko inyamiramabi igigiturire. Turamaze kubiboneko nivyo, hariho inkozi z'ikibi iyo zibonye inyamiramabi igigiturire avuga ngo n'umuvyeyi kuko amuretse akora ikibi. Inyamiramabi rero igigiturire iba iduhemukiye kuko ibikingiye ikibaba inkozi y'ikibi. Ndashimira intwazangabo zitanguye kwiyamiriza igiturire. Narakunze cyane intwazangabo mu nyamiramabi bahaye igiturire, ayo mahera agacafata akayajana mu kigega ca leta. Bijya rero mu bibandanya abatanze ibiturire bose boheba bagateshwa bagata. Amahera y'igiturire zefata ko ari amahera yabuze kiryi. Nico gituma ahubwo yose twoza turayegeranya tukayatwara mu kigega ca leta, tukubaka amashure, twagura intebe z'abanyeshure, tukubaka amabarabara. Nico gituma kandi twoza turarereka abantu banyonora itunga ry'igihugu. Abanyonora itunga ry'igihugu murambaza intebe igugwa ngahe? Naza ariyumvira intebe y'abanyeshuri abatwara. Unyonora itunga y'igihugu aba yivye igitabo umunyeshuri yokwigiyemo. Uwo munyeshuri nawe niwe yobaye umukuru w'igihugu. None wumva adatesheje ubutegetsi bw'igihugu. Uwo munyeshuri niwe yobaye muganga. None yivye igitabo ciwe, yivye intebe yiwe. Bamenye yuko unyonora itunga ry'igihugu aba yishe igihugu. Uburyo igiturire abashaka kurenganya bene igihugu. Nta giturire kiribwa mu bugwaneza. Ivyo byose ukuza turabigwanya.